akomeza guhinga y'uburongozi bwa Fondation Pax Burundi hazagabirwa inka imigambi yayise yabikorwa amasanamu arafatwa binani bintu byo gushima kubona ishyirahamwe ry'abanyamakamba iwanyu ishyirahamwe ry'abanyamakamba rifata iya mbere mu gushyigikira urwaruka mu gushyigikiriro amasezerano ikasinywa hagati y'uburongozi bwa Fondation Pax Burundi n'uburongozi bwa FEBABU mu gufashanya federasiyo izo zirahamwe na Fondation Pax Burundi ibikoresho bimwe bimwe harimo nk'amamayo harimo kandi no gutunganya ino igikombe cyitiriwe incungu ni ku ruhande rw'abahungu gusa siko bakobwa amasezerano ariko arasinywa amasanamu ariko arafatwa kubona intara y'amakamba amateka ibikwamukiramanzi amagara y'abantu yabaje kuba mwese uyu munsi ni finale tunganije z'inkino dushimire kandi na mwebwe mwitavye ibi birori kuko bihuriranye n'uko uyu munsi ariho dutangaza icese yuko turabwira amabanga y'ukurongora ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi tuvuga ko turi muri Rasic naho nyine twashimye turashima mbere ishami ry'umupira w'amaguru mu by'amaboko mu ntara Rasic ryakiri ripanga neza ku buryo bihurirana rero gusinyira rero amasezerano yo gufashanya hagati ya Fondation Pax Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball FEBABU mu Burundi. Mu masezerano harimo ibintu byinshi cyane twari twashatse yuko ihiganwa ryitirirwa Pax League mugabo Brarudi yaciye dukuramwo kitanga menshi twebwe twatanze miliyoni 50 ku mwaka Brarudi kitanga 120 yaciye dukuramo ntaco kajyayo mugabo twe turi muri basket kandi twifuza yuko mu ntara n'umupira utera imbere muri fondation ntitwahejwe kuko mutanze ko dusanzwe dutanga uburyo bwo gutunganya igikorwa cyitiriwe incungu z'Uburundi nicyo gituma muri aya masezerano twasinye Fondation Pax ku mwaka izohora irosa FEBABU imipira 240 rero bazoroswa imipira 960 isa niyo bakinye bikaba kandi izosa FEBABU imiliyoni 30 zo gutegura igikombe cyitiriwe incungu z'Uburundi nibyo mugabo tuzobandanya buke buke kuko tuba turi kumwe arazosora mu nzira hari kibonetse Imana ibahezegere rero mwakoze uwo munsi naho tugomba duce dutanga ubushimwe kuri shampiyona umugwi wa mbere uraroswa umuliyoni umugwi wa kabiri 750 umugwi wa gatatu n'uwa kane 550 bacaraza rero abakapitene b'imigwi urumva ni Tigre ni zimwe 150 hanyuma umugabo wa mbere umuliyoni Negre Noir muga muri fondation kubera bati batwara igikombe cy'intara cyatubonye urundi miliyoni bazogabura bakwiye dushime hanyuma imigwi yose yakiye baraza kuyiha imipira 3 ya basket ukuvuga iyi migwi yose yakiye umwanya kuri stade hariya baza gutora imipira 3 kugira abandanye entraînement birashobora ngo biraheze mu kurindira zo dushaho n'ibindi bikombe kugira ngo imigwi ikinimiti yose hanyuma kandi dusaba n'amashure murabigene mu yashiramwo agire amabezi turonka dukora abakiri Imana bahezagire rero Fondation Pax turavuga tubaramutsa kuko ubuturongoye muri Fondation Pax yabejeje tubashimira kuko yo baturungitse muri basketball hageze intambwe twateye twebwe twikesha Fondation Pax biciye muri Aigle Noir basketball igikurikira twebwe twumvise Fondation Pax twumva iterambere ry'urwaruka twumva inkino n'ibindi kubera rero muri basketball
abantu baciye bavuga bati hejuru canke excellence wacu tumwite general du peuple bahisemo kumugabira kubera intambwe yaduteje muri basketball ugiye Bujumbura ibintu byarahindutse amakamba hose abakinnyi bakina neza twagomba nyakubahwa tubashikirize ingabire ateguriwe murakoze